Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanye gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Amahoro mihezagiro vyurukiye kosoje intumwa n'abahanuzi nawe sundi n'umwiza wabeza intumwa y'Imana Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam. hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose tuzogerageza gukurikiza imico n'imigenzo vyamuranze kugeza ku munsi w'imperuka. Dusabe uhoraho Allah adushire muri abo arahuma amin. Amin. Bavandimwe mubandanye mudukurikirana kuri Dawa TV Burundi, mubandanye mugira subscribe canke sabone canke mufyonde kuri kajya kantu kugira ngo muze mwironkera amakuru yose canke ibiganiro n'ivyigwa bica kuri Dawa TV Burundi kugira ngo tugende twungurana ubumenyi. Abafite ibibazo ntimutinye kwandika hariya muri commentaire munsi, canke ngo murabe uzijya nimero ziri ko hajya munsi kugira ngo muze mubaza ibibazo vyanyu cyo mugira ico muterereye, canke abakeneye nabo nyene kuzana inyigisho nabo ntibatanzwe nabo turabaha ikaze. Ikigwa cy'uno munsi ni ikigwa gikunda kubazwa n'abavandimwe bacu b'abakristo. Icyo kigwa nacyo sikindi barakunda kutubaza ngo nikweka abayisilamu batabatizwa mu mazi. Ikiganiro cy'uno munsi tugiye kuraba ikijanye n'umubatizo. Umubatizo ufise isobanuro nyinshi. Kubatizwa bifise uburyo bwinshi bikorwa. Hari ababatizwa mu mazi, hari ababatizwa muri mpwemu, hari abavuga ngo barabatijwe bacanye umuriro bakawusimba bakavuga ko babatijwe. Ivyo byose biri mu myemerere y'abantu bemera, ariko umubatizo tugiye kuraba uno munsi ni wa wundi bita baptize canke emerge, gushira mu mazi hamugakurayo, umwe ukunda gukorwa n'abavandimwe bacu tudasangiye ukwemera ari abakristo. Hari abakristo no mu kubatiza ngo badomokiza mu mazi bagakurayo, n'abandi basuka kutuzi dukeya bakavuga yuko umubatizo bawuhejeje. Iki kigwa rero ni ikigwa gikomeye cyane kuko gihagaze kuri ukwemera canke imani y'abantu, nshimikiro y'ukwerekana yuko abo bantu bari mu kuri, kuko barakubwira yuko ngutabatijwe ngo utaburamenya Imana. Twebwe nk'abayisilamu tugira ikibazo gikomeye cyane, kuko turibuka yuko Aburahamu ari sekuru w'abemera baba abayahudi, abakristo n'abayisilamu bose baremera ko Aburahamu ari bo sekuru wabizeye canke sekuru w'abemera, ari nabo bafise ukwemera ntubeshi bagomba bavuga bati twebwe Aburahamu yari uwacu, abandi ati yari uwacu. Turavye duhere kuri Aburahamu ntiyabatijwe mu mazi, ntiyigeze abonana n'ivyitwa amazi vyitwa umubatizo, ariko ari mu bantu bagorokeye Imana. Uwitwa Yakobo niko kuko, eka n'abavugishwa n'Imana bose babaye ngaha ku isi, twagiye kubona ivyo kubatizwa behera kuri Yesu na Yohana, niho izo nkuru zagiye kuva. Ariko turabona yuko abantu babaye ubwa mbere beranda beza bamenye Imana batigeze baca mu mazi ngo bariko barabatizwa, kuko na Mariya nyina wa Yesu nta namwe yabatijwe. Rero muri rusange uvuze ko umuntu atabatijwe aja mu muriro ubukosheje cyane, kuko twabonye intumwa z'Imana zose zabanje kuba imbere ya Yohana nta nimwe yigeze agira gute ibatizwa. Reka rero twisunge inyigisho ya Yohana iboneka muri Mariko. Twagire muri Mariko 1 uhere umurongo wa 4, mwarimu umusomyi udusomere twumve. Mariko 1 umurongo wa 4 uhere 4, kuko niho tuza kubona inyanduruko y'icyo bita kubatizwa canke umubatizo. Haravuga ngo iki? 1 umurongo wa 4 haravuga hati Yego. Niko Yohana yaje Yego. abatiriza mu bugaragwa. Niko ngo Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa, yigisha ukubatizwa ko kwihana. Yohana yaje ngo yigisha ukubatizwa ko kwihana. Uyu Yohana rero urumva yaje abikora, ariko nta na hamwe ibwirizwa ry'Imana ryigeze ribwira abantu kugenda mu batizwe. Mu mabwirizwa 10 y'Imana ntaho riri. Biza bikorwa n'uyu mugabo yitwa Yohana. Yohana araza arabikora, amaze kubikora bigenda gute? Komeza. Yigisha umubatizo wo kwihana. Yohana ngo yaje yigisha umubatizo wo kwihana kugira babohogwe ivyaha, kugira ngo abantu babohogwe iki? Ivyaha. Duca dutangara rero kuko tuzi ko umuntu kubohoka ivyaha ntabwo amazi yo gukura kw'icaha, ahubwo umuntu icyaha kimuva ko mu gihe asabye ikigongwe uhoraho Imana ugira byose, cyangwa agasaba ikigongwe wa muntu yakorera ikosa. Uyu Yohana rero yaje abatiza ngo umubatizo wo kwihana ivyaha. Abavandimwe bacu b'abakristo hari ikintu baca bafatira ko gikomeye cyane, bakakubwira bati umuntu wa mbere twe yatangwe kubatizwa Yohana yabatije akomeye cyane ni witwa Yesu mwene Mariya. Nivyo turabibona muri Bibiliya muri Matayo 3 uhere umurongo wa 13 haravuga ngo iki? Matayo 3:13 hera 10 kugira tugende neza. Yego. 3:10 havuga ngo iki? haravuga hati Yego. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina Matayo z'ibiti. 3:10. Nuko rero Yego. n'igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri jeho Manuka ce
nukuri jeho yego ndababatiza mu mazi yego ngo mwihane Yohana ati nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza hanyuma ariko yanje uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi atuyo arandusha ubushobozi ntibimbeye no kumutwaza inkweto atuyo jewe Yohana ntibimbere ko nzomutwaza ibirato vyiwe uyo azobabatiza muri mpwemu yera yego no mu muriro. Yohana amajambo yarayavuze muganda ndatangara cyane bavandimwe bacu b'abakristo ano majambo barayirengagiza. Yohana yaravuze ati nubwo ndiko ndabatiza muri ano mazi ariko hari umuntu andusha ubushobozi agiye kuza inyuma yanje yavuga Yesu atuwo niyamara kuza azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Hari abantu muri mpwemu yera no mu muriro ni ibintu bikomeye cyane turabigarukako. Ni gute abantu babajanye mu mazi Yesu ko yaje kandi bavuze ko Yesu amaze kuza ivy'amazi bitazoba bikihari ahubwo abantu bazobatizwa muri mpwemu yera no muki no mu muriro. Aha nta bintu vy'amazi birimwo. Muri mpwemu yera naho turaza kubiraba babatizwa gute muri mpwemu yera no mu muriro. Iki turagisigura ariko tubanze turabe aya majambo kweri yoba yarabaye canke aho harabaye irementanye rikomeye cyane. Manuka aho munsi ku 13 cyavuga ati ico gihe Yesu avi Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe ariko Yohana agomba kumwankira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe Yesu aramwishura ati bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose ubanze unije gatoya iyi nyandiko by'ukurize kuba ari ukuri duca tubona yuko Yesu atigeze aba umugororotsi kuko nyimba Yesu avuze ati nje kubatiza kugira ngo tugororoke bisigura ko Yesu yarafise iki ibyaha muga twebwe nk'abayisilamu ugiye gusoma Korani 19 haratubwira ko Yesu yavutse ari umwana mweranda. Rero uciye utubwira ngo yarafise ibyaha ngo yagiye kuri Yohana bimukureko duca tubona ko ino nyandiko ya Bibiliya irimo amakenga menshi cyane. Yesu ko atigeze agira icyaha nta n'icatuma aja kubatizwa. Komeza ngo dushitse ukugororoka kose bisigura yuko Yesu yari yaje atagororotse yari umunyabyaha urumva rero kwa shetani. Twebwe nk'abayisilamu ngo kwemera ntitugushigikira ntitwemera ko Yesu atari umugororotse twemera ko Yesu yari yaje ari umugororotsi. Komeza ubona aramukundira Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi maze ijuru riruguruka abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma ngo acagwa kuri Yesu. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti ego uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Aya majambo rero niyo yagiye yubaka abantu b'abakristo akabeka yuko ngo Yesu ngo abatijwe ngo havuye ijwi mu ijuru ngo icarira avuga riti uyu ni umwana wanje nkunda akagira gute akampimbara. Bagaca batubwira ko iryo jwi ryari iry'Imana ari no kwesha ukunda gusanga ngo Yesu ni umwana w'Imana ngo kandi n'ijwi ryaravuye mu ijuru avuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda akagira gute akampimbara. Ariko tugiye kubaza Yesu muri Yohana 5:3-6 twibarize Yesu mbega Yesu nivyo vy'ukuri iri jwi ryo ryaravuye mu ijuru riravuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda akampimbara canke n'ikinyoma? Reka Yesu nyina twibwirire iyi shusho y'Imana yaje mu shusho y'inuma abantu barayibonye canke ntayo babonye. Dusomere twumingene havuga 5:36 aravuga hati ariko jewe mfise ikinyishingira intahe kuruta Yohana kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze ivyo bikorwa nyene nkora nivyo binshingira intahe yuko data ari we yantumye. Nico gituma twebwe abayisilamu turemera ko Yesu ari intumwa y'iki y'Imana kuko abivuye mu kanwa kandi ka Yesu. Komeza kandi data yantumye ni Yesu avyivugiye niwe nshingira intahe ngo niwe ariko aranshingira intahe ntaho murumva ijwi ryiwe. Ikibazo yagisha kiza ngo havuye ijwi mu ijuru nyimba iryo jwi ritari iry'Imana ryavuze ngo n'umwana wanje nkunda akampimbara. Yesu akavuga ko ata muntu arigera yumva ijwi ry'Imana. Iri jwi bumvise ryo baryari ryande vy'ukuri nyimba vy'ukuri ryari iry'Imana kandi Yesu amaze guhakana ko atajwi ry'Imana abantu barigera bumva. Tuca turaba rero hagati y'abakristo bavuze ayo majambo na Yesu umunyakuri ninde umubeshi ninde? Tube nk'abayisilamu tuvuga tuti ico giye kwera iryo jwi nta ryavuye mu ijuru ntaryo bumvise kuko Yesu yari hakanye. Komeza ntaho murumva ijwi ryiwe nta jwi ry'Imana mwigeze mwumva ngo uyu n'umwana wanje nkunda akampimbara kandi ntimurabona ishusho yiwe. Niyo shusho y'Imana ngo yaje mu ishusho y'inuma ngo ntayo murigera mubona. Uyu ni Yesu avyivugiye. Tubwire nk'abayisilamu ngo bati umubatizo n'umwe amakenga. Ayo makenga avuye hehe? Avuye ko Yesu yahakanye ibyo bamwagiriza ko byamubaye kare karabatizwa. Iri rero niko se ryakoretse tuje tubona hano. Ikosa rigira kabiri
tuje turisanga ahanyene bariko baravuga ko Yohana yabonanye na Yesu aramubatiza muri Matayo 11 hera umurongo wa mbere niho ruca tubona irementanya ryagiye rirakoreka mu bijanye n'umubatizo yuko no mubatizo utanigeze ubaho kuko na Yohana yavuze ati ndabatiza maze mwihari ati niyaza azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro baca babesha ngo na Yesu yaciyaza abatizwa gute ariko batizwa kandi bazozazanye umubatizo ukomeye usumbuwa Yohana ariko abantu bafise ubwenge namwe mushire mu bwenge mwiyumvire uku nukuri canke n'ikinyoma komeza aravuga hati 11 umurongo wa mbere Matayo hati Yesu arangije gutuma abigishwa biwe 12 avayo aja kwigisha abantu no kuvuga ivy'Imana mu bisagara vyabo ariko Yohana wa mubatizi ari mu nzu y'imbohe ngo Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora ngo aca yumva ivyo Kristo akora atuma abigishwa biwe kumubaza ati aca atuma abigishwa biwe kubaza uyu Yohana ngo iki mbega uri wa wundi akwiye kuza Yohana atuma abigishwa kugenda kwa Yesu mu mumbarize ati mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi muce nira gatoya ngaha umbwira ingene umuntu yariko kubatiza Yohana yariko kubatiza Yesu amaze kumubatiza ryaje ngo riva mwijuru ngo n'umwana wanje nkunda kampimbara agaca afungwa mu gasho agaca yongera gutuma ati mugende mu mbariza ati mbego wabunda kuye kuza canke twitega uwundi wowe ukura mubatiza ijwi ryavuye mwijuru riravuga wogaruka gute kubaza ngo wabunda kuye kuza canke twitega uwundi uzi ko wamubatije iri rero nirindi kenga rikomeye cyane riboneka mu bintu bijanye n'umubatizo ko batigeze babonana nande na Yesu muri ico gihe bigenda gute komeza Yesu arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona impumyi zirahumuka abacumbagira baragenda neza abanyamibembe barakizwa bagira gute barakizwa ibipfamatwi birumva abapfuye barazugwa aboro barabwirwa ubutumwa bwiza geza ngaho uwo ni Yesu reka aravuga ivyo ariko arakora nukuvuga ntibarabonana na Yohana kukibaza ko baramaze kubonana ntiyari kubaza ngo mbega urwabo ndakwiye kuza canke twitege uwundi mbega Yohana iherezo ryiwe ryabaye irihe kugira ngo tubone ko yaravuye mu gasho bagenda kubonana na Yesu kugira mubatize canke vyagiye bigenda gute dusomere Matayo 14 hera umurongo wa mbere 14 rimwe haravuga hati muri Matayo nyene kubasoma n'abandika hati muri ico gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu abwira abagendanyi biwe ati aho nyine ndateba gatoya anzurindire umwami Herode yumvise inkuru za Yesu amaze kumva inkuru za Yesu twibuke ko Herode yarondera abana bakiri bato bagire gute abice wumve Yohana ari mu nzu y'imbohe arafunzwe Yesu aravutse ibi bintu muze murabiringanisha mwumvirize amaze kuvuka Herode ariko abaza bakomeza abwira abagendanyi biwe ati uwo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye ariko ngaho ko yari yarapfuye Yohana bisigura ko Yesu yagiye kuboneka Yohana yaragize gute yarapfuye Herode ariko arabaza ati uyo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye bica bigenda gute uwo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye nico gituma ivyo bitangaza bikorerwa muri we kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha amushira muri ryabohera muri Yohana yabaza ngo urabona ko yakuza cyo twitega uwundi akamushira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se ubananije hamusi uraza kubona ingene yamuciye umutwe apfira hehe mu ibohero biboneka ko yapfiriye mu ibohero atarabona uwo yitwa nde Yesu ikindi kintu kiza kuvyemeza ugiye gusoma Matayo 2:13 hari rindi jambo rikomeye cyane ngaho muri Matayo 2 umurongo wa 13 bigaragaza neza ko Yohana na Yesu batigeze babonana atigeze anamubatiza 2:13 Matayo bamaze kugenda umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina twibuke ko Herode yatangiye kurondera abana b'inzoya twumvise ko Herode yari amaze kwica Yohana igihe Yesu aboneka ubu naho hageze cyagiye cy'abana b'inzoya Herode atangiye kubarondera umumarayika cyayiyoreka Mariya na Yosefu ati nimuhungishe Yesu tibujya bigenza kugenda gute uhungire muri Egiputa mugende muhungire muri Egiputa ugume gushitsa aho nzokubaririra kugira kuko Herode agira arondere umwana ngo amwice kuko wa Herode umwe yicaye Yohana ngo agira arondere umwana ngo amwice ahenga mwijuru aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa Yosefu abwira Mariya na Yesu arabatora ahungira muri Egiputa
babandi bavuga ngo Yesu ni Imana, Imana ntihungishwa. Aho Imana yarahunze ihungira muri Egiputa, ariko sico kigwa turiko. Yesu yarahungishijwe ajanwa muri Egiputa. Ahungishijwe nde? Herodi. Kandi Herodi yapfuye yishe nde? Yohana umubatizi. Ahantu muhagume cyane maza kumbwira mubatije bahuriye. Komeza. Acagumayo gushitsa Herode amaze gutanga. Acayigumira muri Egiputa gushika Herode amaze kugira gute? Gupfa. Twumvise ko Yohana yabajije ngo mbego rwawe ndakwiye kuza cyo twitegonda ari hehe? Mwibohero. Tuje dusoma muri Matayo 14 ko Herode yishe nde? Yohana. Ubu naho Herodi Yesu yahungiye muri Egiputa, Herodi nabagize gute? Arapfuye. Herode amaze gupfa byaciye bigenda gute? Genda honyine ku 20 haravuga hati. Avuga ngo iki? Aramubwira ati vyuka ujana umwana na nyina uje mu gihugu c'Ubwisirayeli. Ati vyuka ujana umwana na nyina uje mu gihugu c'Ubwisirayeli. Kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Uyu ni Herodi. Yego. Avyutse ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu c'Ubwisirayeli. Yesu baramuvana mu buhungiro. Herode amaze gupfa, Yesu asubira mu buntuzenye muri Isirayeli kuko yari ahunze Herodi. Herodi nawe akaba yapfuye yarishe nde? Yohana. Ikibazo twe nk'abayisilamu tugira, uyu Yohana yabatije Yesu ari umuzimu? Yarazutse, amaze kuzuka araza batiza Yesu. Amaze kumubatiza abakristo bose bashobora kwemera ngo bagiye kubatizwa. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni kuki Yohana yababwiye ukuri akavuga yuko Yesu nyamara kuza ari kubatizwa muri mpwemu yera no mu muriro, bo uno munsi bakabagenda mu mazi, kandi amazi twumvise ko ari guherana na Yohana. Ari nacyo cyo twebwe abayisilamu nta mwanya dufise kugenda mu mazi, nyimba byo kuri kubatiza ari mu mazi dushe twamayo tukamatuko turoga, ariko twarumvise ko Yesu yamaze kuza afise umubatizo usumba wande wa Yohana. Mbega uwo mubatizo rero wo muri mpwemu no mu muriro nawo utegereza gukorwa gute mu gihe tugezemwo? Nukuhe kwemera kuri mu iki kintu abantu bakwiye kugenderako? Reka turabe mu Baheburayo 10:10 urusomero nyandiko wumvirize. Igitabo c'Abaheburayo. Umubatizo muri mpwemu yo mu muriro n'amajambo watura n'akanwa kiwawe ukoresheje ururimi rwawe ukayavuga ku mugaragaro. Ayo majambo maze kuyatura aremwo ukuri, kuko yavuze ufise mpwemu yera, ukuri kuzo kushikana ku Mana ukaja mu ijuru. Ni waramukunenze kuri aya majambo wavuze ukaza kuyahakana uzoja mu muriro. Uwo ni umubatizo muri mpwemu yera no muki no mu muriro. No kuvuga no umubatizo uja ukushira mu kuri, ni waramukwakanye kwa kuri wemera uco kujana muki mu muriro. Mbega uwo mubatizo umeze gute? Niwo tugiye kuraba 10:10 y'Abaheburayo haravuga ati. Avuga ngo iki? Uko kugomba kwayo Abaroma 10:10 Abaroma 10:10 Abaroma Abaroma 10:10 haravuga hati. Ntabwo ari mu Baheburayo, ni mu Baroma 10:10. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha. Icambere ugira abantu baronka gakiza uvyizera mu mutima wawe, ntabwo ari amazi azogukwizera, kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka. Kandi akanwa akaba ariko yaturisha, akaronka agakiza, agaca yironkera iki? Agakiza. Aho uhejeje kubatizwa muri mpwemu yera, kuko wabivugije akanwa kiwawe uratura. Mbega ayo majambo watura na majambo ameze gute? Reka tuyare muri Yohana 17:3 je dusimbira muri Korani gatoya. 17:3 muri Yohana. Yego. Haravuga hati Yesu arangamiza mu ijuru, aravuga aya majambo ati ubu nibwo bugingo budashira. Kugira ngo uronke ubugingo budashira nuko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri. Nuko abantu bamenya ko hari Imana imwe yonyene y'ukuri, nuwo watumye Yesu Kristo. Mu gihe ca Yesu ngaho waboheje kubatiza ukaborosa gakiza, wa mubatizo muri mpwemu yera. Niwo hakana ko iyo Mana atari kwiye gusengwa ucuja muri wa muriro. Niwe muri iyo Mana ko ari imwe rudende ukayisenga, ukuri ko kuyisenga kuhereza amabwirizwa yayo, uzoja hehe? Mu ijuru. Haca haza intumwa y'Imana Muhammad na mu gihe ciwe muri Korani 2:63 ati Imana yanyu ni Imana imwe rudende. Ati ntagire ikindi kintu musenga turetse Imana imwe rudende. Uko niko kubatizwa ko muri mpwemu yera no mu muriro ni kubatizwa. Niwo hakana ko iyo Mana atari imwe rudende uzojuja hehe? Mu muriro. Kuko nibwirizwa ryawe navuga tusenge Imana yose uyikunde kuruta byose. Uwo ni umubatizo abantu bakwiye kwigishwa, apana kubabwira ati genda mu mazi hama gutoza amafaranga. Twibuke yuko uno mubatizo ni umubatizo wakorejwe cyane mu nganje y'Uburomani, mu bintu bita cagiye bakorera bavuga la vente des indulgences, kudandaza ibigongwe. Vya bikaratasi buzuza bagatanga amafaranga. Ni navyo vyagiye biraza tuzobona mu vyigwa bizokurikira mu mada z'ubukristo, ingene bagiye babizana nk'urudandaza kugira ngo binjize amafaranga mu nganje zabo mu ntambara ariko barakora.
bakitwaza tugira umuntu tumwene ko ari inscription kwinjira mu byo turimwo duhiga ikintu kiza kumuzana mu idini ryacu kugira ngo tumwereke yuko yinjiye tumwandikire n'icete yuko arisha amafaranga abaye umwemera w'iwacu ivyo ni ibintu byagiye bikoreshwa mu nganji z'abaromani ibyo tuzobibona nivyo bagiye barashikako ari naco gituma umubatizo w'amazi nico gituma na Yesu yarabajije ati mbega umubatizo wa Yohana wavuye ku Mana canke wavuye ku bantu bose barabura inyinshi mu gihe ca Yesu kuko Yesu we yarazibanga riri muri bya bintu byo kuvuga ngo Yohana ngo yaje batiza abantu mu mazi kuko haraje n'umugabo witwa Paulo nubwo twabonye Paulo nyene mu vyigwa vyaheze ko ari umugabo nyene yaje yifitiye utuntu twishirwa gupinga hari n'ikintu yakoze cabonetse mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa mbere kubigishwa ba Yesu bari baragendanye na Yesu bakemera Imana imwe rudende bamaze kwemera Imana imwe rudende umuriza Paulo nawe yaciye azabigenza gute kuko nango bari babatijwe mu mazi bica bigenda gute aravuga hata 19 ku murongo wa mbere havuga ngo iki maze Apollo akiri Korinto yego Paulo aca mu bihugu vyo haruguru Paulo ngo yaciye mu bihugu vyo haruguru ashika muri Efeso asanga y'abigishwa bamwe asanga yo babigishwa bamwe abo ni muri babigishwa ba Yesu bica bigenda gute arababaza ati arababaza mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera mwibuke ko twabonye ko umubatizo w'ukuri ari wo muri mpwemu yera no muki no mu muriro Paulo nawe acagenda baza ababigishwa nyine kugira bagerageze yumvirize bica bigenda gute baramwishura bati ntitwari bwana vyumve ati ivyo bintu vya mpwemu yera utubwiye ntitwari bwana vyumve yuko mpwemu yera yatanzwe yuko ngo mpwemu yera ngo yatanzwe arababaza ati none yego mwabatijwe umubatizo ki Paulo acaratanga ati n'abantu kweri bo babigishwa gute batabatijwe muri mpwemu yera acababaza ati none mwebwe mwabatijwe umubatizo umeze gute bati yego umubatizo wa Yohana twe twabatijwe wawe ndi wande wa Yohana umubatizo wa Yohana yego Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana Yohana ngo yabatije umubatizo wo kwihana abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe icyatuma Yohana bikora ntabwo yashaka ko abantu gusa bakira ahubwo yashaka banamenye ko ari undi muntu akomeye ari karazi nyuma yiwe na Paulo abishingiye ntayikomeza ni Yesu atubona baba yavugwa yari Yesu bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Paulo amaze kubarambikwa kwibiganza Paulo ngo aca barambika kwibiganza mpwemu yera baza umbwiza ukuri ubu kwera abigishwa ba Yesu bagendanye na Yesu batagira mpwemu yera ubabigishwa ba Yesu yarabatoye bagendana nawe arabigisha ntibigera bamenya mpwemu yera ko yari yaratanzwe ariko Paulo acaramena ibanga ati burya mwe mwarabatijwe muri mpwemu yera kuko arabize ko umubatizo w'ukuri sumwe w'amazi ahubwo umubatizo w'ukuri yaraze ko ari wo muri mpwemu yera naco gituma babwira ati mwebwe reka nabarambike kwibiganza cyane abafenta ngo burya ngo ndaheme ngo nanje ngaha ngo ndabingije muri mpwemu yera kandi muri mpwemu yera ari amajambo bategeza kwatura kandi abigishwa ba Yesu bari barayatuye kuko bari baremeye ko Yesu yatumwe n'iki n'Imana twebwe nk'abayisilamu umubatizo w'amazi waravuyeho umaze kuvaho ujana na Yohana ubu rero nta mazi nta makeya nta menshi ashobora gutuma umuntu akira ibyaha naco gituma Yesu yagigisha abantu ati mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi uko kwihana yavuga ni kureka ivyaha umaze kureka ivyaha ugakora ivyiza ukatura ko hari Imana imwe yonyine kwiye gusenga by'ukuri kiretse Imana imwe udende akaba ari usenga ukayikorera ukubaha n'amabwirizwa yayo ukongera ukayagendera ibirenze kuri ivyo inyigisho zose zisigaye ngo kubatizwa ni inyigisho z'ikinyoma umuntu yobazi neza inyigisho y'ukuri yo kubatizwa ko ari y'ukuri aduhinyuze muri commentaire hajya munsi nyine muri pasiteri turagutumiye karibu uze twicare tuganire kuri kino cigwa tucagure ku burebure tukwere ko wapanze umubatizo uwazanye ikiyumviro muri Bibiliya n'ingene agiye aravyinjiza muri ingene vyagenze n'ingene vyakwiye mu isi yose vyigishwa abantu n'ingene ari ububeshi bukomeye cyane ingene bwagiye burakoreka ivyo byose tuzobibana mu vyigwa bizokurikira mu bandanye mukurikira Dawa TV Burundi mugire subscribe canke sabone mukore kuri kajya kantu k'agakengeri kugira ngo muze mubandanye mwironkera amakuru yose azaraca kuri no channel yacu kugira ngo muronke ukuri kwagiye kunyegezwa ukuri mwagiye muhishwa mu kwemera kuri ubwo rero turabaha ikaze muze muguma muri ku murongo n'abagenzi banyu muhamagarire kuja kuri uno murongo wacu kugira ngo muzobandanye mwumva n'ivyigwa bikomakomeye mu minsi iri imbere tugiye kubazanira abapastori tuganire nabo twagura ivyigwa ibibazo bibazwe ukuri kugaragare abantu baze bigire mu ijuru wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.